nitwa Vania Bagumako, nkaba ndi umuhinga mu vyerekeye kunonora imitsi canke gukabura imitsi, bakunze kwita mu gifaransa kinésithérapie canke physiothérapeute. Physiothérapeute canke kinésithérapie ni ugorora imitsi, hari amabranche menshi canke ubwoko bwinshi bw'ivyo tuvura. Hariho ivyo twokwitangira ngo kinésithérapie respiratoire, hanya twitaho abafise ikibazo co guhema, nk'abafise asthme canke abana bafise amabronchiolite, bimwe baguma bafise ibikororwa mu mapoumon canke bakaba bafise ngira ngo inkorora. Abo rero turabafasha muri ivyo, duciye muri ivyo vya kiné respiratoire mu gukuraho ivyo bikororwa mu mapoumon canke mu mahaha kugira ngo bishobore gusohoka. Abana murazi ko bo ntibakorora canke ngo basamure, donc ivyo bikororwa ntibivayo facilement. Nico gituma duca tugira iyo kinésithérapie respiratoire kugira ibafashe. Hari ubundi bwoko bw'abavunitse, abavunitse bamaze kubagira operation canke bamaze kubakora, canke abagize amantorse, ivyo twita amantorse, guhinyagara, baraza nabo nyene tukabavura mu kubasubiza ugutambuka. Murazi ko benshi baba bari ku mabekiye bagenda bifadikije, ico dukora ni kugira ngo basubire gutambuka. Abandi nabo hariho abavyeyi bibungenze muri kinésithérapie prénatale, nabo nyene turabafasha. Iyo kinésithérapie prénatale naho ni kubafasha kwitegurira kwibaruka neza, mu kubigisha imyimenyerezo na exercice yo kubafasha koroherwa muri ico kiringo bibungenze, hanyuma kandi no kubafasha imyimenyerezo yo kugira ngo baze bibaruke neza, canke kubigisha ingene bahema mu gihe co gutera igise canke mu gihe bari ku gise, bakamenya imitsi yuguruka n'ituguruka n'ukungene vyogenda. Tugafasha kandi n'abagore baheruka kwibaruka, bavyaye, abo nabo ni kugira ngo basubirane, kugira ngo kandi turinde na vya bibazo vy'imigongo bashobora kuba bagira kenshi. Hanyuma kandi tugafasha n'igihe yaba yagize ibibazo bakunze kwita amamiscle ya périnée bajya bavuga ngo déchirure, yabaye déchiré, naho nyene turagira rééducation périnéale, niko bakunda kuvyita. Turafasha kandi n'abagize ibibazo vya AVC, ingwara yitwa AVC bakunda kuvuga benshi, accident vasculaire cérébral, igihe umuntu aba yagize nka paralysie, bakunda kwita paralysie, muga twe twita hémiplégie, igafata ku ruhande rumwe imitsi ikoroha, ni kuvuga ntabagikora nk'ivyo yahora akora ubwa mbere ataragwara iyo ngwara ya AVC. Nico gituma rero natwe tuca tubafasha mu gukabura iyo mitsi biciye mu myimenyerezo kugira ngo baze basubire gutambuka uko bishoboka, canke bashobore kwifasha bo nyene ibikorwa vyo mu misi yose bonyene atawe n'inzara bafasha. Ikindi naco dukora, turagira ico bita réflexologie. Iyo nayo novuga ko ari nka ikintu kitamenyerewe cane, ariko abantu bamaze kumenya. Nayo ni gufasha abantu bafise ingwara zitandukanye, abafise ingwara y'igisukari, abafise ingwara y'umurindi w'amaraso bakunze kwita hypertension na diabete, abo nabo nyene bibabafasha, canke abafise ikibazo c'imitsi nka bijya bakunze kuvuga nerf sciatique, sciatalgie bakunze kuvuga. Ivyo navyo turabibafasha biciye muri iyo réflexologie. Réflexologie nayo novuga ko ari nka massage ku mapoint amwe yo ku mubiri wacu, yaba mu ntoki, mu kiganza canke mu birenge, bakoresheje iyo massage n'ama exercice abafasha kugira ngo ubwo bubabare canke izo ngorane bafise zikemuke. Ni nko gukabura imitsi yo mu mubiri yose. Turafasha kandi n'abana baba bavukanye ubumuga, novuga ko ari nk'ubumuga bakunze kubita ba IMC canke abatrisomique. Abo nabo n'abavutse bajya bakunda kuvuga ko baba bagize souffrance, bakavuka bafise ikibazo ivyo twita psychomoteur, no kuvuga ko bakunze kubavuga mu kibano bavuga ngo n'abana b'ibidebiri. Ugasanga niba abana aho bicaye ntaco bifasha,
naho aba afise imyaka 3, 4, 5, ni umwana atava hasi, ni umwana ataramenya kuvuga, ni umwana ataramenya gutambuka wenyene. Abo nabo turabafasha mu gukabura imitsi yabo kugira ngo nabo bashobore gushika kuco bashoboye bonyene, nimba bigaburira uko bonyene bashobora gutambuka bifadikije bagatambuka bifadikije, canke bashobora gushingura bonyene bagashingura. Twitura kenshi abafise ingwara zo mu mitsi, no kuvuga les muscles canke les nerfs canke ama articulation, no kuvuga mu ngingo. Jewe no kuvuga ko natanguye maze kumenya icarico iyo physiotherapie. Nkija kwiga navyize mu Buhindi, hama nkigenda sinarinzi icarico ngo physiotherapie ngo nigiki, narumva ko ari kinésithérapie, ko bo bavyita physiotherapie. Biratandukanye ko hariho kinésithérapie n'abafaransa babivuga, mugabo nta différence nini ihari. Jewe rero ngiye kwiga iyo physiotherapie nabonye ni très intéressant, no kuvuga narayikunze kuko ikwegereza abantu, nanje kuva kera nashaka gufasha abantu. Rero byaranyigishije cyane kungene nshobora gufasha abantu nciye muri iyo myimenyerezo. Naho nabitanguriye rero ndaca kuyiga, twagize imyaka 4 na 6 mois za stage, hanyuma candaza gutangurira ino ndagira ama stage ahantu habiri, kwa Karede n'ahantu hitwa centre de kinésithérapie. Hanyuma ndatangura ivy'iwanje kuko yari uwo mugambi wo kuva kera kugira ngo nshobore gutangura kuguruza nanje centre yiwanje. Novuga ko maze imyaka 3 irenga 3 n'amezi 7 maze gutangura ivyo vya kinésithérapie ndabipratika. Yego ndubatse, nafise n'abana babiri. Nkuko nabibabwiye ndakunda gufasha, ndakunda kubonana n'abantu kenshi, donc nciye muri iyo physiothérapie nashaka gufasha abantu le maximum possible kugira ngo bashobore kuba independant uko bishoboka kose. Umuhinga mu bijanye no kunonora imitsi canke gukabura imitsi. Ibikoresho rero hari ivyo dukoresha ino nk'ibitanda, hari ivyo dukoresha local canke amakusa, ariko vyinshi usanga tubituma hanze, nimba ari mu Dubai canke mu Bushinwa canke amafarmasi amwe ngaha, amafarmasi agurisha bijya bintu vyinshi byo mu matériel yo mu bitaro, hari igihe usanga bayafise, rero tuyakura hatandukanye henshi. Intambamyi ya mbere nuko kinésithérapie nta bantu benshi bayizi icarico. Uvuga haraza umuntu akabona ko kinésithérapie arayikeneye, ayitahuye muri consultation, mugabo ntaronka ubwo buryo kuko iracari, novuga ko ari nka branche ya médecine ikiri umenga ni ikintu de luxe, atari ivyo kwivuza ngo umuntu ngo yakize. Iracagoranye rero kumenya, iyo niyo ntambamyi ya mbere. Abantu ntibazi kinésithérapie carico, bazi ngo ni massage gusa. Hanyuma abaganga nabo nyene aribo twari dukwiye gukorana, benshi usanga birimita ku kuvura bakoresheje imiti, kandi kinésithérapie ari ikintu gikomeye kandi gishobora gufasha. Imiti itarinze gufatwa kugira ngo boroherwe n'amafua canke estomac kunze kugwara kubera imiti bigabanuke.
ikindi naco intambamyi novuga yiwanje personnel novuga ko abagwayi maze kubona ko ari umugore aje imbere yiwe hari igihe batisanzura co kimwe niyo yoba ari umugabo canke kinésithérapie bayumvise bumva umenga utegerezwa kuba ufise inguvu ukomeye rero babonye umenga ni umugore canke umukobwa ariko arabibakorera abona umenga nta kizovamwo novuga ko muri rusange nizo ntambamyi dukunda guhura nazo ahanini. Amakuru mu bisanzwe namwe ariko hari igihe bitandukana cane cane ku bakenyezi bibungenze nababwiye ko ari kubafasha kugira ngo bashike kwibaruka neza rero bagira bobo amezi menshi hari igihe tuca tugira sous forme ya abonnement bakagira abonnement mensuel kuko baza gatatu mu ndwi même plus 3-4 fois la semaine basanga tugize abonnement au lieu yuko borishe 15 000 uko baje aca ariha 100 000 ku kwezi akagira izo 12 séances canke zirenga canke abo bana bagendana ubumuga bo gusanga banarenza n'umwaka canke imyaka 2 bakora amakine abo rero turabagirira réduction bakariha nabo nyene gutyo canke abakeneye sport médical donc baza gusa kugira ngo bagire exercice physique pour le bien-être nabo tugira abonnement nayo nyene ni 100 000 ku kwezi agaca aronka na massage ya relaxation comme bonus sinon abandi consultation ni imwe ni 12 000 hama séance nayo ikaba ari 15 000 ahandi naho dutandukaniye ko ni réflexologie comme yoyo aba ari umuhinga aba yavyigiye kandi bifata umwanya muremure consultation ni 20 000 hama séance nayo ikaciba 40 000. Arabikubwira wenyene ico ni icambere ica kabiri nawe urashobora kubibona naho atobikubwira nimba yaje acumbagira agaca agenda neza anyaruka nimba kare atashobora kwicara umwanya muremure akakubwira ko abishobora nimba kare atashobora kuduga nk'ingazi akabishobora nimba kare atashobora kwikorera ikintu na kimwe umuntu akabishobora donc novuga ko umurwayi wenyene amaze kubikubwira canke wewe ivyo yaje avuga ko adashobora ukabona ko abishobora aho ubona ko ari réussite yakize. Burundi ndahakunda ni igihugu canje ni icyambere ico ni icambere ariko ica kabiri naco nuko nari kugira intambamyi iyo mbandanye mu Buhindi kuko icambere naho tinze kubivuga uko nyene abagore bari sous-estime mu Buhindi ica kabiri kugira ngo ube wemerwe hariya no kuvuga ko ufise impapuro zemeza ko ubaye hariya navyo biba bigoye utubatseyo canke utafise ikintu uri kurakora nimba ari kwiga canke ako akazi navyo uri mu étranger uri umuntu atari uwaho vyaba bigoye kugira ukaronka ariko ahanini nashaka kuza gukorera iwacu. Abo dukorana benshi nabo tuba twamaze gukorana ubwa mbere batatu muri bo nabo twakoranye aho naho nkora abandi nabo nabaje gusaba akazi natanze avis ya recrutement baraje barakora ibibazo hama umuntu arabakira turakorana. Ego cane birafasha gose kuko nkuko nabivuze ni ikintu kitamenyerewe gose ku bakenyezi no kuvuga kijamo abantu bumva umenga bafise inguvu bafise umwanya kuko umwanya wose no kuguma ufasha abantu kuhaguruka umubwirira massage ama exercice ukayakora misi yose ni ikintu kitoroshe rero ku mukenyezi ariko ni ikintu novuga kiryoshe kigufasha mu iterambere kuko urumva uri kurafasha abandi umukenyezi muri kamere kiwe niko novuga ni ugufasha abantu bose
rero novuga ko ari ikintu ciza cane kandi giteza n'imbere abakenyezi. Aho ngejeje ndabona ko yontunga, nuko gusa mu ntango biba bigoye ariko ndazi ko ishobora kuntunga mu amahera nokuramo iyo ntunga. Uwunkeneye yonsanga mu Kigobe, ni Centre de Physiothérapie et de Réadaptation, CPR Physio Center mu Mfunyamfunya, hama ikaba itumbereye hepfo ya Roi Calede, ni iruhande y'ibitaro y'ihoteli bita La Perle Hotel. Hama murashobora no kundondera, hariho numero de telefone umuntu yoronderako 68 746 149 canke 22 21 04 02. Hama murashobora no kugira ico muvuze nimba ari kuri email, adresse email ariyo info@cpr.com. Nivyo murakoze.